bakunzi bahorikana ni TV nongeye kubaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Umwami Yesu abampezagirire. Twongeye gufata uno mwanya kugira ngo tuganire ku majambo y'Imana, kuko amajambo y'Imana nibwo buzima, niyo funguro dufungura kugira ngo ubugingo bwacu bushobore kubaho. Nimba dufungura imibiri yacu kugira ngo ubone kubaho, n'impwemu yacu nayo tezo kuyifungurira kugira ngo ubone kubaho. Igihe kimwe Yesu yigisha abigishwa be gusenga, yaravuye ngo nimwasenga muvuge ngo Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe rihimbazwe, ubwami bwawe buze. Aravuga ngo uduhe ivyo kurya bidukwiye uyu munsi. Rero uno munsi hari ivyo kurya uhoraho yagomvye ko ufungura, ivyo kurya b'impwemu. Reka rero tudatevye dushima Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo, uragahezagirwa. Uri Imana uhambaye, wishakaje ubwiza n'icubahiro. Ibinyabugingo ngo vyama biravuga iminsi yose ngo urera. Uko bikubise hasi babona ukwera kwawe, bararamuka basuye kukuraba bakabona wera gusumba. Nukuri ntibaraheza kubivuga. Yesaya niwe yabibonye, arabihishurirwa, arabona bariko barabivuga. Igihe ciwe kiratambuka imyaka n'imyaka, wongera kugurura amaso Yohana mu vyahishuwe, nawe nyene arabibona. Abamarayika ibinyabugingo vyikubita hasi bivuga ngo urera, uri Imana yera. Turagushimiye, turagushimiye, haleluya. Nuhabwe icubahiro, amashimwe n'ayawe. Natwe turavuze ngo urera. Ubu ni wa mwanya rero twongeye Kristo kuza imbere yawe kugira ngo tuganire ivyawe, tuganire ijambo ryawe, kuko nico wadusigiye kidukomeza mwa runo rugendo. Niyo funguro wadusigiye kugira ngo ijira tugaburira, bigaburire umushaha wacu. Urakoze rero Yesu, uragahezagirwa. Turagushimiye ko mvise gusenga kwacu mu izina rya Yesu tubisenze, amen. Reka rero dusangire amajambo y'Imana. Amajambo y'Imana Imana ashitse ku mutima wanje tuyasanga mu gitabo ca Zaburi ya 75. Turasoma umurongo w'8. Turaca dusoma n'ubutumwa bwiza bwa Luka 22 murongo Luka 22 turasoma guhera ku murongo wa 39. Reka dusome Zaburi 75 murongo w'8. Havuga ngo kuko mu ntoke z'Uhoraho hari agakarabo karimwo vino ibira, kuza iyo vino ituranije arayisuka. Nukuri abanyakibo mu isi bazokwiranguza urukoma rwayo barunywe. Ubutumwa bwiza bwa Luka 22:39 haravuga ngo arasohoka aja ku musozi wa Elayono nkuko yamenyereye. Abigishwa biwe nabo baramukurikira. Ashitse aho hantu arababarira ati nimusenge kugira ngo ntimuje mu mosha mabi. Atandukana nabo ashika nk'ahotegwa ibuye, arapfukama arasenga ati Data, asangwa ubigomba kuri iki gikombe kindengane, ariko ntibibe uko jewe ngomba, nyamara bibe uko wowe ugomba. Umumarayika aramwiyereka avuye mu ijuru, amuha intege. Arushirije kwicwa n'umubabaro, ashishikara gusenga cane. Icuya ciwe kiba nk'ibitonyanga binini vy'amaraso bitonyanga hasi. Amaze gusenga ava hasi aja aho abigishwa bari, asanga basinzirijwe n'umubabaro. Arababaza ati niki gitumye musinzira? Nimuvyuke musenge, ntimuje mu mosha mabi. Yesu nashimwe. Izaburi ya 75 umurongo w'8 n'umurongo uteye ubwoba. Uravuga ngo mu kuboko k'Uhoraho ngo hariyo agakarabo, ngo kandi karimwo vino. Iyo vino ituriranije ngo nukuri abanyakibi bo mu isi ngo bazokiranguza. Ubutumwa bwiza nabwo bwa Luka butubwira igihe Yesu yagire yinjire mu bihe vyo kuducungura. Yesu abona igikuba agiye gukora nicari kogwa coroshe. Arabanza araja gusenga, ngo aragenda ahantu mu gashamba, aragenda ku musozi wa Elayono ari kumwe n'abigishwa biwe gusenga. Wewe yarabona ko igihe kigeze, igihe cegereje, arabwira abigishwa ngo tugende gusenga. Baragenda. Rero Yesu yarazi yuko bano bigishwa bava bamufasha gusenga, ariko bano bigishwa bahashitse bobo
barisinziriye, ariko Kristo arasenga aravuga ngo data mu gikombe kindengane. Mbega waruzi Kristo ikintu camubabaje gose, Kristo ntiyabazwa no gupfa kandi ntiyatinya urupfu, ariko ikintu camutinyishije kigatuma agira ubwoba cari igikombe cari mu kuboko kw'Imana yategerezwa kunwa ko akaciranguza. Iki gikombe nticari kindi, vyari bigabitanyo vy'abo mw'isi, vyari bigabitanyo vy'ababayeho, vyari bigabitanyo vy'abazobaho, haleluya, vyari bigabitanyo vy'abakino gihe. Yesu rero aravye ivyo bigabitanyo akabona ari we bitegerezwa kujako, haleluya, kuko we nta caha yari yarakoze, ariko ngo yikoreye ivyacu vyaha, amen, avyishirako. Ico caha rero, ivyo vyaha nivyo yabona ingene avyikora, agira avyikore mu mubiri wiwe kugira ngo uwo mubiri uje kubambwa, haleluya, akumva ararushe, agira ubwoba kugera nubwo abira icuya c'amaraso. Ndagomba wumve igikorwa Yesu yakoze ku bugingo bwawe, ndagomba wumve umubabaro yagize. Ico gikombe cari kibishe kunwerako, ariko uhoraho mbere aha muri Zaburi hatubwiye ngo ico gikombe agakarabo, muri Zaburi avuga agakarabo, ariko nibaza ko babigize kugira ngo boroshe ururimi bariko barahindura Bibiliya. Ni gikombe nico kimwe, abavuga ngo agakarabo kugira ngo twese tuvyumva, abarundi bavyumva bashobore kubitahura. Nico gikombe cari mu kuboko kw'Imana, cari Imana rero igihe cose abantu bayicumurako yarakabanweshako, yarakabanwesheko, Abisirayeli yakabanweshejeko, abagenda bakora ibigabitanyo murazi ko yakabanweshejeko, yarabirukana mu mahanga, yarakabanweshako, inzara ikabakubita, yarakabanweshako ikabateza amahanga akaza akabica, akaza agasiribanga ivyabo, bakanwa ku mujinya w'Imana. Ariko Kristo, haleluya, aragahezagirwa, aravuga ngo kirya gikombe ndagiye kukinwerako, haleluya. Mwijuru harabaye inama, baravuga ngo ninde wo gucungura umuntu, amen. Yohana yareretswe iyo nama, mu vyahishuriwe Yohana harabimbwira neza ingene Yohana yavyeretswe, ngo ararira Yohana ngo kuko hari habuze uza gucungura umuntu, ngo ariko marayika aramubwira ngo humura Yohana we, ngo intare y'umuryango wa Yuda, haleluya, igishitsi co ku munago kwa Dawidi, uwo yarapfuye, haleluya, uwo yaranesheje, ngo kandi azohora anesha. Ico gikombe yakinwereyeko, ivyo bigabitanyo yaravyikorera mu mubiri wiwe, haleluya, urabambwa kugira ngo ca gikombe kagakarabo kave mu minwe y'Imana, amen, haleluya. Hamwe hari huzuyemwo umujinya, hamwe hari huzuyemwo mwishavu ry'Imana, hamwe hari huzuyemwo ukwihora kw'Imana, kukwihorera k'umwana w'umuntu kubigabitanyo bagenda akora. Kristo Yesu arabinwa vyose. Hari umuririmbyi w'indirimbo ya 83 hari igitera avuga, haleluya, ngo muri ca gikombe c'imibabaro ngo waraciranguje, ngo mu gishingo caho subizamwo imigisha, amen, haleluya. Kubwa Kristo yatwitangiye, kubwa Kristo yadupfiriye, mu gikombe, haleluya, yashubijemwo imigisha. Mu kuboko kw'Imana harimwo imigisha, mu kuboko kw'Imana nta mivumo ikiri kuri twebwe, ariko ico gikombe hari aho cimukiye kubakomeza kugabitanya, kubakomeza kubanka ico Kristo Yesu yakoze, kubatemera ino nzira y'agakiza, kubatemera kwihana ivyaha vyabo. Hari igikombe birimo. Yohana yaravyeretswe mu vyahishuriwe Yohana, ngo yabonye maraya ngo yicaye ngo ku gisato kinini, ngo maraya ngo afise igikombe mu ntoki, ngo cuzuyemwo ibigabitanyo vyose vy'abari mw'isi, abase kwihana, kandi ngo azogisuka, bazokinwerako, bazociranguzako, bazonwera kw'iyo mibabaro. Ndagomba utahure kino kintu, mu kuboko kw'Imana Kristo Yesu igikombe cariyo c'ivyaha vyacu yaraciranguje, ariko ababandanya kugabitanya, abaguma mu vyaha ntibavyihane, hari hahandi cimukiye Yohana yeretswe, kandi bazociranguza,
ariko ngo runo rukoma kwiranguza igikombe ngo n'urukoma rurimo indani rwose ni ukuvuga umururazi wose nta na kimwe cyasigaye. Kristo Yesu yarabyiranguje, igikorwa yakoze kidasanzwe ku musaraba. Muribuka ngo ari ku musaraba, hari amasaha yamaze ku musaraba, aravuga ngo ndanyotewe. Hagera igihe ashirijwe hejuru, aravuga ngo ndanyotewe. Ngo baragenda barirukanga ngo bamuzanira vino y'inkarisha, vino yaboze yamaze igihe, cyari kigereranyo. Ivyo bariko barakoreshwa ntibabizi, ngo barayimuramiza, amaze kuyigotomera yose arayiranguza, nta na kamwe yashigaje. Rwa rukoma ijambo ry'Imana ryatubwiye muri Zaburi 8:55 ngo urukoma rwayo bari mu isi bazogwiranguza. Kristo Yesu ariranguza ca gikombe, ahejeje aravuga ngo vyose birarangiye, ajondamika umutwara wera. Ivyo kuducungura byari birangiye. Yaravuze ngo umwana w'umuntu aracunguwe, nta gisigaye. Haleluya. Ibigabitanyo vyiwe ndavyiranguje, birarangiye. Haleluya. Ngo ajondamika umutwara wera. Ndagomba mwene data, ako karyo Yesu yaguhaye ntugapfisha ubusa. Ndagomba wihane biciswe uno munsi, kuko ijambo ry'Imana rirambwira ngo uzokwemera ayo maraso uwazokizwa, uzoboneka kwayo maraso uwazokizwa. Sinitaye mu bigabitanyo urimo, sinitaye mu vyaha urimo. Oya, Kristo sivyo yitayeho. Ijambo ry'Imana sikora ibivuga, ariko ikivuga n'ukwihana. Abantu twishwe no kugamika amazosi, kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo abagamika amazosi bazovunagurika atagitabara. Ariko abemera bakicisha bugufi, imbabazi z'Uhoraho zizobabonekako. Abemera bakicisha bugufi, imbabazi z'Uhoraho zizobomako ibihe bidashira. Dukwiye rero kwicisha bugufi, tukama dusaba Imana imbabazi, kugira ko Kristo yatunywereye kuri ca gikombe, amaraso yiwe. Harabagamitse izosi. Nukuri igihe cyo kwa Mose abantu ngo bakomogwa n'inzoka, bakomowe n'inzoka, baratakambira Imana. Mose aratakambira Imana, avuga ngo turahereye hamwe n'umubugaragwa. Kandi byari bigabitanyo vyabo, bariko baranywera kuri ka gakarabo k'umubabaro, bari bababaje Imana, bari bidodomvye. Imana ibateza inzoka zirabakomora, hapfa abantu benshi. Ariko Mose atakambiye Imana, Imana amubwira ngo cura inzoka isa na zirya nirya bakomoye. Arayicura ngo mu muringa, ngo maze ngo uyimanika. Arayimanika ngo bazokwemera bakayiraba, bakarangamiza irya nzoka bazokira. Ariko wibuke hari abantu benshi base kuraba irya nzoka, barase kuraba irya Mose yacuze, kandi yabibabwiye, kandi abayiravye bakira. Hari abantu benshi bari mu buzimire, banka kwemera ayo maraso ya Kristo, banka guca bugufi, banka kwihana ivyaha vyabo. Abo nabo bazopfa nk'abarya ubumara. Irya nzoka yasigura icaha. Burya bumara bw'irya nzoka yica abantu. Icaha n'ubumara bwica umuntu mu buryo bw'impwemu, bukamujana bukamushorera, bukamushikana muri Gehenomu. Ariko uwemeye akarangamiza umusaraba wa Kristo, haleluya, uwarakizwa. Nta mujinya uburi kuri we, ahubwo Kristo Yesu yarawumunywereye kuri wa muruho yaruha. Bimwe vyamutera ubwoba, bimwe vyatuma ntabira no guyagwa amaraso. Bimwe yagerageza akabwira intumwa ati mbega none ntimuteremana nanje, uye ntimuteremana nanje. Iri jambo riranyigisha ikintu kimwe, uku gusinzira kwa zino ntumwa kuranyigisha. Iyo uri mu kibazo, uri mu kigeragezo, ngomba ndakubwire mwene data, wibere maso, wibere maso. Yesu yibereye maso, ngo marayika araza aramwongerereza inkomezi. Yavuga ngo ofise abariko baransengera, reka kuvuga ngo ofise naka ariko aransengera, reka kubwira naka ngo sengera. Nawe wahawe ubushobozi bwo kwinjira, haleluya. Igitambara gikingira hera, ico caratabaguritse. Wahawe ubushobozi bwo kwitwa umwana w'Imana kubwa Kristo Yesu. Nawe uri umwana w'Imana. Mbega hari uwundi mwana yoca ku wundi akabwira mwana mugenzi we ngo ntugenda kwa papa unsabire? Oya, nawe abazi ko ari papa wiwe.
natwe turabana mu rugo nawe reka kura ubwo bugaba kura ubwo bunebwe ahubwo mu bibazo byawe nibigutume wegera Imana gose nibigutume usenga Kristo Yesu abonye bimuteye ubwoba bimutuma asenga ashika ku rugero atakibiri cuya c'amazi abiri c'amaraso nawe ntawe uragera ngo biri cuya c'amaraso haleluya ongere imbaraga mu gusenga ongera imbaraga mu gusenga bwira Imana ibikubabaje bwira Imana ibikugoye reka kudende bukigwa marayika nawe uramuronka kukongera imbaraga ariko umutima wawe niwe mu gusenga rero nagomba muri kino gitondo utahure ni giki Kristo Yesu yakoze ku bugingo bwawe yadukuye ko ivyaha agakarabo twari kunwera ko igikombe twari kunwera ko umujinya w'Imana wari kutugeraho ubwo nta kutugeraho ariko yashubijemo imigisha haleluya asubizamwe imihezagiro ubu kumana turonka imigisha n'imihezagiro ariko abanse kwihana nababwiye ngo mu vyahishuro Yohana ico gikombe ivyo vyaha hari maraya wagahebuza afise ico gikombe igihe kizogera kandi igihe kigiye kugera inzambi igiye kuvuga abemeye gucungurwa n'amaraso ya Kristo Yesu abo babone gutaha bave muri ino si y'amarira abazosigara muri ino si bazosigara baranwera ku ico gikombe ariko twoho turi mu migisha n'imihezagiro rero mwene data ndagomba nawe ube mu bo Kristo yanywereye kuri ico gikombe umwami Yesu abagirire neza urakoze data wera urakoze Mana uhambaye wongeye kutwibutsa ikorwa wadukoreye wongeye kutwibutsa kw'ivyaha vyacu wavyishizeko haleluya ukababara ku bwacu igikombe cose ukaciranguza haleluya uragahezagirwa warakoze Yesu mbega wari kuduciki nta na kimwe ni rwa rukundo rwawe rwinshi ubwo ntigwakwemereye kuguma mu ijuru ubwo ntigwakwemereye kuguma unezerewe mu ijuru ubwo ntigwakwemereye kuguma ubayeho neza mu ijuru ariko wemere no miruho haleluya kugira ngo udukure ko kino gikombe warakoze uragahezagirwa turagushimiye muri ivyo aravuga ngo shimwa Yesu umucunguzi ngo shimwa data wamutanze ngo nawe mpwemu yera wamutumenyesheje turagushimiye data wemeye gutanga umwana wawe kinege kugira ngo tubone ubugingo budashira turagushimiye mpwemu yera ukomeza kuduhishurira ivyo Kristo yakoze ku bugingo bwacu urakoze data tubisenze mu izina ryawe Yesu Kristo amen.